iteka ridasanzwe gusubira guhura namwe bakunzi ba BTV Burundi. Reka ndabaramutse nongera ndabaha ikaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi. Mu nkundire duhe kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Ibanki nkuru y'igihugu BRB yashikirije ibisabwa ku bashaka gucuruza amafaranga mvamakungu. Nayo Uburundi buriteguriye kwakira umuyagankuba uzova mu Rusumo Force nk'uko bivugwa n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe rijeje gutanga amazi n'umuyagankuba Regideso. Amakuru saya gusa hariho n'ayandi ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze nkuko nari mpejeje kubibabwira. Ibanki BRB yashikirije ibisabwa ku bashaka gucuruza amafaranga mvamakungu. Muri ivyo hakaba harimo kuzotanguza umutahe w'imiliyoni 500 hamwe no gutanga ingwati muri iyo banki ingana n'imiliyoni 50. Pierre Craveur ruca mu vyuma. Ibigiye inama bigira imana kandi ubugirigiri bugira babiri. Niyo yabaye nyinshi ikibazo c'uko ivyiyumviro vy'aba n'abandi bariko barashikiriza muri iyo nama BRB yagiranye n'abagiye kugurura amazu acuruza amafaranga y'agaciro nimba vyo babizogira ico bihinduye ku ngingo zari zimaze gushikirizwa na banki nkuru y'igihugu BRB, aho muri bisabwa harimo kuzotanguza umutahe w'imiliyoni 500 n'ingwate y'imiliyoni 50. Kuri ico kibazo cabaye nyamukuru Ferdinand Sabimana ajeje ibikorwa muri BRB yishuye ko ari igisata gikwiye gukorerwamo n'abavyiteguriye, abatabishoboye nabo bagashira imitahe hamwe nk'uko umukuru w'igihugu yabisavye. Nayo ku kijanye n'uko ibanki nkuru y'igihugu ari izo baronse amafaranga y'agaciro, Sabimana avuga ko atari bishasha ariko ko abasanze bakora ako kazi bazi iyo bahora bayakura. Nkuko nyene icyubahiro haguma bivuga nuko abantu bakorera hamwe kugira ngo bashobore kuduzanya. Rero kuri ico twabahimirije cyane yuko ababona umutahe ari munini badashoboye kuronka bashobora kuja hamwe ari babiri bangahe, batatu, bane, batanu, kuko mubizi umutahe bahora ku miliyoni 100,000 ugiye ku miliyoni 500,000 nuvuga ko batanu bashobora kuja hamwe bakayakwiza kugira bashobore gutangura gukora. Ababisabye hadashizwe ku ruhande n'abandi bashasha baba bavyifuza ko bose bomenyeshwa intumbero nshasha y'ukuntu bashobora gusubira kubandanya bakora. Nuko rero nukuvuga ko bari basanzwe bakora barabizi, uko bari basanzwe aho bari basanzwe bakura ayo mafaranga barahazi. Uzoba yatanze dosiye kw'ivyo bisabwa muri izo ngingo ziherekeza ingingo yari yatewe ku mukono kuwandwi mu gitugutu irekurira ayo mazu acuruza amafaranga mvamahanga gusubira gukora, azoca arindira iminsi 30 gusa kugira ngo aronke inyishu. Uburundi bwiteguriye kwakira umuyagankuba uzova mu Rusumo Force uzotangwa guhera mu ntango z'umwaka wa 2023 mu gihe Uburundi ari bwo bwonyene bufise umuhora w'uwo muyagankuba ushobora gutanga megawati 200 n'umuyobozi mukuru wa Regideso Dr Ingenieur Major Albert Manigoba. Twe turitegura kwakira umuyagankuba. Umuhora uzozana umuyagankuba ni w'ibirometero 197 twaraje kuwubaka. Nitwe mbere twatanze ibindi bihugu vyose. Ibituro byo twokwita amaposte mu Gifaransa, kimwe kizoba kiri mu Yinga, ikindi Igitega, navyo nyine ivyo bituro byareze kubaka 100%. Tugiye kuri gituro principal kiri mu Rwanda kibanza gushikira ko umuyagankuba uvuye mu Ngomero, naco nyene cyaraje kubakwa ibici 100%. Hanyuma tukaca tuja rero ku Ngomero, urugomero rwaraje kubakwa kuri inzu rero irimwo ivyuma bihingura umuyagankuba. Nivyo biriko birahera bigeze ku bice byinshi cyane, aho hariyo amagroupe twokwita amagroupe 3 ari muri iyo projet ya Rusumo Force, aho groupe ya mbere ubu yaraheze gukora itanga umuyagankuba wababa hafi megawati 28. uyu yaraheze gukora. Twiteze yuko ugeragezwa cy'iyo groupe ya mbere bizotangura mu kwezi kwa 12 kandi
bazogerageza baruka mu Burundi kuko nico gihugu conyene muri ivyo bihugu bitatu Uburundi na Tanzania n'u Rwanda. Uburundi bwonyene bwo maze kuronka umuhora nibwo ufise kandi n'ibituro ushobora gucamo. Rero igeragezwa rizobera mu Burundi aho twiteze neza yuko mu kwezi kwa mbere umuyaga nkuba uva kuri uwo groupe ya mbere uzoburi kuraza mu Burundi kandi tuzoba tuwisangije kuko nta kindi gihugu gifise umuhora utwara umuyaga nkuba, ibindi biracari inyuma. Umuhora dufise ushobora kwakira megawate 200. Rero naho ivyo bihugu bibiri bitazoba biraheza umuyaga nk'uro cyuburaza mu Burundi ukwiye kuri twe kazo barakarusho kanini cyane tuzoba twitombole. Abakenyezi biyungunganya mu guhonda amabuye yo kubakisha bahamagarira abandi bakenyezi gukura amaboko mu mpuzu kugira baze barasahiriza imiryango yabo. Arlette Mugisha. Akazi kose naho kaba kagoye iyo ukize ukagakora ugakunze nta nkeka karakugirira akamaro, bivugwa n'abakenyezi biyungunganiriza ku ruzi Gasenyi aho bahonda amabuye bakavuga ko ako kazi kabatungiye imiryango. Biradufitiye akamaro kuko nka bamwe nta buzi dusobora kuronka, natwe rero mu gihe turiko turatora nk'utu tubuye turasobora natwe kuba dufise uburyo bw'uko tutumenagura hanyuma tukaronka ico dufungura natwe kubera atakazi dufise. Urabona ko bose badakwiye kuronka ubuzi kimwe, dufate nk'akazi ka leta nta kuronka nka jewe ntawo kama. Ibintu biradutungiye umuryango kandi turabikozemo iminsi itari mike. Umwana agwaye turashobora kumuvuza, reka n'abana bari ku mashuri tukabaronkera amakaye n'amakaramu bakiga, natwebwe nyene ubuzima bukaguma bubandanya uko nyene. Bagahamagarira abandi bakenyezi kutarera amaboko mu gukora ubuzi bwose. Ababitinya no bahanura kubera natwebwe nta buhinga twasizemo kugira tubikore. Nk'ubu nka twebwe igihe tuba dufise nk'abagabo b'abatama nk'ibi batobishobora tukaba tubona tweko twobishobora tukemera kuza kubikora ko twoja kwiba. Ayo mabuye bakaba bayahonda bayakuye mu ruzi Gasenyi. Ibikorwa byo kubaka ikiraro hamwe n'ibarabara ryari ryarabomotse mu Kamisani muri zone ya Musaga kwibarabara rya Bujumbura Jenda bigeze kure. Abanyagihugu bagasaba abajeje intwaro wo kuza barubaka amazi atararenga inkombe. Jules Verne na Kimana. Ibikorwa byo gusanura ibarabara ryaracitse hamwe n'ikiraro cyari carabomotse cyo mu Kamesa kwibarabara ry'igihugu nimero 7 rya Bujumbura Jenda bigeze hashimishije kuko imbonesha kure yanyu ya BTV yavyiboneye. Abanyagihugu twayaze barashima ibikorwa bigeze, ariko bagasaba abajejwe intwaro kuza barakurikirana neza ibibomotse bigakorwa hakiri kare. Turaba ukuntu kikiraba ariko baragikora neza mu buhinga bwa none. Kurabona igihe cyari cyarabomotse kandi kimaze igihe cyaciye kiba bloke, ariko ubu kuva bagikoreye turabona imigenderanire yasohoye kugaragara kandi kiraba ariko baragikora neza. Icyo twosaba nuko bogikingira neza, bakagikingira kugeza aho kitazosubira kubomoka vuba, nabo byoshika bakikabomoka bakaca banyaruka kugikora vuba na bwangu. Turabona yuko byo korohereza bene gihugu n'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko boshinga umugwi ujeje gukurikirana ibiraro nyene abanimba wova mwaba bavyubakisha akaba umugwi mu gihe babonye hakibomoka kantu gatoyi directement baca bavyubaka hakiri kare kugira ngo ikiraro bagikingire. Iryo barabara rikaba rimaze igihe kitari gito ririko rirakogwa. Abakenyezi baja mu Butinyanka guhera ku ndwi irenga bahamagarirwa kwitabaza abaganga kuko ari ingwara ivugwa nkuko bivugwa na Gabriel Nahayo yanonosoye kuvura ingwara z'abakenyezi. Butinyanka mu bisanzwe burafise iminsi bumara, usanga kenshi biba nko ku minsi 2 gushika ku minsi 7. Iyo ugiye hirya y'iyo minsi biba abari ingorane, abari iminsi mike canke iminsi irenga 7. Ariko umuganga umubariye nk'ibintu ukoresha mu kwikingira canke mu gukingira impuzu aramenya yuko ayo maraso ari menshi cyane. Ubutinyanka rero burafise ibisanzwe bukagira n'ibidasanzwe. Iyo bidasanzwe bivuye ku minsi
bivuye n'ingene ayo maraso angana wa muganga araheza akabirondera. Hari ibituma byinshi, hari usanga hari ibivyimba biri mu gitereko imbere, hari usanga hari ibivyimba biri mu ruhome rw'igitereko, hari usanga hariho ingorane z'igitereko cyonyene, ugasanga mbere hari naho biva kungene umubiri cyane cyane ikorwa ry'imbuto rimeze. Ibintu by'ubutinyanka no babwira yuko ari ibintu ubuganga bw'ubu bugira nk'uko bushatse. Hariho n'abantu dushobora kurindiriza kuja mu butinyanka canke ukabinyarutsa. Hari abantu bibaza yuko amaraso y'ubutinyanka ari amaraso abarunza ahantu arindiriye kuvayo, yatavuyeyo naho agatera ingorane. Kenshi bajya bamara amezi menshi batagiye mu butinyanka, ayo maraso ntayaba ariho no kubaho. Numva kugira ngo asohoke ateza kubanza kwegeranywa, gukorwa akegeranywa n'umubiri. Ivyo rero muganga araheza akabiraba, akabipima, akabona icatumye biza kenshi canke mbere bitaza no kuza. Amaze kubibona rero araheza agaca arondera igituma kandi agatanga imiti, ugasanga byose biroye ku murongo. Niyo nkuru ducinye turangiriza ko. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Shimire bagenzanje badufashije gutokana ano makuru. Shimire abari mu buhinga bw'ivyuma ariwe Jean Claude Nduwimana hamwe na Jules Boris Ingabire. Shimire nuhagarikiye ari wenyene Jules Boris Ingabire. Ndabasabe kubandanya mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi. Mugire weekend nziza mu miryango yanyu kandi mugire aho mubahwa. Murakoze.